rukurikirane rw'ibiganiro ku mateka y'abakenyezi. Umuhari Inamahoro washaka uno munsi usangire n'uwo wese agateka kazina muntu karaje ishinga ibintu turiko turabona bigwirirana, ariko tutokwemera ngo tunarenze ko uruho rw'amazi mu kibano no muri ya leta yiyita mvyeyi. Ibyo tuvuga ni ihohoterwa ridasanzwe ry'agateka kabo, mbere rishika ku bwicanyi rikorerwa abakenyezi, kenshi rigakorwa n'abo bubakanye canke abo mu muryango wa hafi. Akarorero twafatiye ku mwihwezo turiko tugira mu muhari wacu, ariko tuzi ko ari gato kugira kerekane uko ibintu bimeze muri rusange. Nakihohoterwa ryagizwe muri uku kwezi kwa Gitugutu. Mu bantu 23 agateka kabo kahohotewe mu buryo ubu na buriya 16 n'abakenyezi. Ihohoterwa bagiriwe naryo rikaba ari uko babiri bishwe. Umwe yashatse kwicwa ariko Imana irakinga, abandi nabo bakaba barahohoterwa mu gukubagurwa canke kubicisha ubukene. Ivyo vyose kenshi bigakorwa n'abo bubakanye, uretse 3 bahohotewe n'umuntu ataramenyekana, uwundi na muramu we, uwundi nawe n'imbonerakure. Umuhari Inamahoro urarajwe ishinga n'iryo hohoterwa rishika ku bwicanyi rikorerwa mu ngo z'abubakanye, eka n'iryo ryose abakenyezi bakorerwa n'abo bubakanye babatana abana bavyaranye bakaja kwibanira n'abandi. Aha nitworeka kwibutsa ko guharika bitemewe kandi bihanwa n'amategeko y'u Burundi, kandi abubakanye bafise itegeko ryo gufashanya hagati yabo no kurera abana mu kubaronsa ibibatunga bikabakuza gushika bakwije imyaka yo kwibeshaho. Iryo hohoterwa rirababaje kabiri kuko rihungabanya umuryango, uwo nawo ukabuzwe kw'isi nzima ko ari wo yogiye umushinge w'ikibano n'inzego zose, aho twese tuvukira tukigishirizwa imico myiza, uburenganzira bwacu n'ubw'abandi, ikibi n'iciza mu kibano no mu gihugu cacu. Umuhari Inamahoro ubabaye kabiri kuko naho uko ibintu bimeze vyerekana ko ya mico myiza runtu irikira yoyoka mu gihugu cacu, ntibisa n'ibiraje ishinga cane abategetsi bacu, baba bo mu ntwaro canke abo mu bucamanza, kandi bari bajejwe gukingira no gushigikira imiryango. Nkako vyosigurika gute ko nko muri babakenyezi 16 bahohoterwa twatanga k'akarorero, imanza 2 zibe arizo zonyene zaciwe, uretse ko nazo nyene zari zikibiriraho, mu gihe izindi zose atanitohozwa riba kubera ko abahohoterwa bategwa ubwoba ngo ntibitware, abandi bagakingirwa ikibaba n'abajejwe intwaro, igihe abajejwe kubakingira gukurikirana abakoze ivyaha birabira hirya bakaba basinda bibazwa. Mbega twokwizera kuzokubaka ikibano kiri mituze igihe imiryango yatatanye? Abana bacu bazoba abantu b'ubuntu bushitse gute? Bamwe bazoteza imbere igihugu mu kibano cemera ko atateka canke uburenganzira gushika n'ubwo kubaho bw'umukenyezi nyina w'ibibondo. Umuhari Inamahoro washaka ushigikire abigeme n'abakenyezi,
ubahamagarire kwama bakanuye, bagire urunani rw'intamenwa, bahagararire ko agateka bose bemerewe bagafise koko. Ibwishirizwa shingiro ryacu rigira riti umuryango niwo shingiro y'umubano, ukwabirana mu mategeko kukaba urwego wegamiye. Umuryango n'ibanga ryo kwabirana bikaba biri mu vyo leta yishinze gukingira mu buryo budasanzwe. Ni muri iyo ntumbero no kw'izina ry'abo bigeme n'abakenyezi bose agateka gahohoterwa Umuhari Inamahoro washaka rero wibutse abategetsi bose bamwe mu vyo bajejwe bubahirize iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro. Gukingira umukenyezi mu rugo yubatse sirindi teka baba bamuhaye, ni itegeko kuri leta, ukaba n'umutahe udahomba mu kubaka ingo ziremye n'akazoza keza k'igihugu.